usanga nta shengero ribaho hatari mpemu yera. Mpemu yera niwe yaje kubyara ishengero kandi niwe ariho ubuzima. Hanyuma ikijanye rero nico kuzura mpemu yera n'urugendo. Ni kuzura mpemu yera, umuntu yuzura mpemu yera igihe ubuzima bwiwe abweguriye mpemu yera. Kuko umuntu ashobora kuba afise mpemu yera mugabo akamugabira. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese ahari ariko aradukurikirana. Mwamaze kubona ni Guilain ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Uyu mwaka twarabibemereye ibintu ni kunguka, kuja imbere, gutahura, dutere tuja imbere. Mani bahezagire cyane, dushimirana behind camera Fabrice ariko abikora neza. Rero tudatevye, reka twakire umutumire wacu w'iteka. Muri Salocom tubazaniye umushitsi w'iteka adasanzwe, aho aje kutuganira vyinshi muza gutahura kandi mugakomezwa. Uyu mwaka turi ku bintu byo kunguka, byo gutera imbere, byo gutahura no kuja imbere. Mani bahezagire cyane, rero tudatevye tumwakire. Karibu cyane Pasteur. Murakoze cyane. Namahoro namahoro, turashima Imana. Ego. Hari abatabazi n'abandi basanzwe babazi, ariko ku batabazi bo bamenya mbega muri bande musanzwe mukora iki? Ego, jewe ku mazina nitwa Yamuremye Claver, ndi umupastori mu ishengero rya Guérison des Âmes hano i Gitega. Ego, ndubatse, afise umuryango, umudamu n'abana 4, kandi sanzwe mba hano i Gitega nyene. Ego. Pasteur, mbega mu buzima bwa misi yose musanzwe mukora iki apare y'ivyo nye vy'igikorwa c'Imana mw'ishengero? Mw'ishengero ega nico gikorwa si gito. Ego. Gikorwa si gito, ariko hejuru y'ibikorwa by'ishengero ari ishyirahamwe Rukristo nsanzwe nkoreramwo yitwa ICM. Okay. Yes, mwamaze kumuvyumva ni Pasteur asanzwe akora ibikorwa vy'Imana mw'ishengero rya Guérison des Âmes. Uno musi nabahamagaye Pasteur kugira ngo tuyage ku bintu bijanye ni umunsi wa Pentecote canke ukuza kwa mpemu yera, nibijanye n'ukungene mpemu yera akorera mu bana b'Imana. Nizera yuko tuza gutahura vyinshi muri kino kiganiro n'abadukurikirana. Ego cyane, izigira ko Imana ija kudufasha. Mboneho n'akajya ko kubashimira kubona mwatwitavye mukaduha umwanya. Murakoze cyane, nandi ndashimye ku butumire. Ego. Mwampaye kugira tugire kino kiyago. Shimira n'abariko baratwumviriza hirya no hino kw'isi. Yes. Ndanabaramutsa amahoro y'Imana. Amahoro cyane. Rero tudatevye reka tubigire ko mwamaze kuvyumva, tugiye kuvuga ku kintu kijanye niyo kuza kwa mpemu yera. Mbega Pasteur, iyo abantu bavuze ngo turahimbaza umunsi wa Pentecote, abantu batahure iki? Murakoze. Pentecote numwe mu misi mikuru Imana yari yarahaye abanyisirayeli ngo bayihimbarizemwo. Usomye mu gitabo c'Abalewi igice ca 23 niho dusanga iyo misi mikuru yose uko ari 7. Hari imisi mikuru 3 yaba mu gihe ca Pasika, yandwi ya Pasika, umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hamwe n'umunsi mukuru w'umushuzo, hamwe n'umunsi mukuru wa Pasika. Ibyo byaba mu ndwi imwe, ijyandwi ya Pasika. Nico gituma bavuga ngo tugiye mu misi mikuru ya Pasika. Niba ari umunsi mukuru wa Pasika wonye, yaba ari misi mikuru, iyo misi mikuru 3 yaba mu ndwi imwe, igatangurirwa n'umunsi mukuru witwa w'imitsima itambiwe. Hagati muri iyo ndwi hagaca haba umunsi mukuru w'umushuzo. Hanyuma iyo misi mikuru igaca isozegwa n'umunsi mukuru wa Pasika. Uwo munsi mukuru rero w'umushuzo urafitaniye isano n'umunsi mukuru wa Pentecote. Uwo munsi mukuru w'umushuzo nukuvuga
caba ari igihe mu minsi mikuru ya pasika caba ari igihe ibyimburwa bya mbere byaba bitanguye kwera, aribyo bita umushuzo. Umushuzo ni byera imbere y'ibindi. yego rero muri uwo munsi mukuru barazana bimwe mu byo bimbuye bakabishikanira Imana yo yatanze umwimbu mu mirima yabo, mu nzira yo kwishimira, mu nzira yo kwishimira kuyihimbaza muri iyo minsi mikuru ya pasika. Rero pasika ivuyemwo ku munsi wa 50 havuye pasika, penta bisigura 50. Haniho haca haba rero umunsi mukuru wa Pentekote. Pentekote. Uwo munsi mukuru wa rero Pentekote nogeranya n'umunsi mukuru kera mu Burundi bahimbaza w'umuganuro. No kuvuga ibyimburwa byari bisigaye kwera byaba byeze muri iyo minsi 50 ikurikira. Rero wari umunsi mukuru udasanzwe aho abanyisirayeli bose bakoranira hamwe bakanezerwa, bakarya, bakanwa, bagashimira Imana, bagatazira Imana, bagatanga ibimazi byishimye ko Imana yatanze umwimbu mu ndimiro z'abanyisirayeli. Rero wari umunsi mukuru wogeranywa n'umunsi mukuru umuganuro mu Burundi kera, aho abantu bazana ibyo bimbuye kuko baba bamaze kwimbura byose. Mu byo bimbuye rero bagashikanira iki Imana. Hama yindi minsi mikuru 3 isigaye yaba mu nyuma y'uwa Pentekote. Iyo minsi mikuru 3 yari umunsi mukuru w'intuzenya, umunsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru w'inzamba, hamwe n'umunsi mukuru w'amahema canke w'insago. Iyo rero yahimbazwa mu nyuma y'umunsi mukuru wa Pentekote. Rero umunsi mukuru wa Pentekote muri iyo minsi niyo bahimbaza abanyisirayeli. Rero Mpwemu Yera rero yari yarasezeranywe ko igihe gikwiye gishitse azosukwa ku bari n'umubiri bose, nk'uko umuhanuzi Yoweli yari yarabivugishijwe. Aca rero ashika bariko bahimbaza umunsi mukuru wande wa Pentekote. Rero Mpwemu Yera yasutswe canke isezerano ry'uko Mpwemu Yera azotangwa byashikijwe bariko bahimbaza umunsi mukuru wande wa Pentekote. None pastor, tuje mu gihe ca kino gihe mutubwiye mu bihe by'isezerano rya kera, ariko tuje muri bino bihe by'ubu buzima bwa none, mbega Pentekote twoyimbaza gute? Pentekote kuri twebwe rero no munsi, iyo twumvise Pentekote twumva ukuntu Imana yabaye umwizigirwa kuko yarasezeranye ko izoturungikira Mpwemu Yera yamurungitse. Kandi Mpwemu Yera yaje kugira ngo ashingire intahe igikorwa c'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Bazi ko Kristo Yesu amaze kuza mu isi akambara umubiri hama agapfa ku musaraba kugira ngo ducungure, amaze kuzuka yarasezeraniye abigishwa ati byo byiza ko ngenda kugira umwitsa aze, ati kuko ntagiye umwitsa ntazoza. Ati rero mugabo naramara kugenda umwitsa azoza, niwe azokwabira ku byanje no ku bya Data, aheza bibahereze. Uwo rero azobabera umufasha. Rero Mpwemu Yera kubisangwe nta shengero ribaho hatari Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niwe yaje kubyara ishengero, kandi niwe ariho ubuzima, niwe arirongora, niwe aririzigama, niwe arishoboza kugororoka, niwe arishoboza kugendera mu nzira z'Imana, niwe kubisanzwe murongozi, niwe mufasha, niwe adushoboza kugendera mu nzira y'Imana. Ni nawe ashingira intahe agakiza ka Yesu mu mitima yacu. Kubisanzwe Yesu yaraducunguye ku musaraba, ubwa Mpwemu niwe ashitse mu mitima yacu ubuzima bw'igikorwa Yesu yaturonkeye ku musaraba. Yes, bakozi bacu mwamaze kuvyumva ibijanye n'ivya Mpwemu Yera. Ariko tuze hano pasteur, murakunda kutwigisha aba pasteur, ngira namwe muramuvyigisha, nuko nasengera muri Gerizo des Arts muramwigisha ngo kuzura Mpwemu Yera. Ariko twumva ko Mpwemu Yera yatanzwe. Nirihe tandukaniro rihari ryo kugira Mpwemu Yera no kuzura Mpwemu Yera? Nakoze cyane. Reka mpere kuri ico cyo kwakira Mpwemu Yera. Ego. Canke kubatizwa muri Mpwemu Yera.
nk'uko bivuze ayo majambo kwakira mpwemu yera, kubatizwa muri mpwemu yera, kuzura mpwemu yera, n'amajambo abantu batahura mu buryo butandukanye. Mugabo twisunzisha ijambo ry'Imana rivuga kwakira mpwemu yera no kubatizwa muri mpwemu yera bibera rimwe. Bibera rimwe. Kandi abisigura. Bisanzwe umuntu ujya munsi yihanye, ujya munsi yakiriye ubutumwa bwiza, mpwemu yera akamwemeza ko ari umunyabyaha, akamwemeza yuko umunyabyaha azorimbuka, ariko kandi akongera akamwemeza yuko inzira y'agakiza ari muri Kristo Yesu honyene yadupfiriye kubw'ibyaha byacu, hanyuma akihana akava mu byaha byiwe akegura ubugingo bwiwe Yesu. Mpwemu yera niwe mwemeza ico gikorwa, aba mubyaye bwa kabiri, aba mubatije, aba amwinjiyemwo, uba wakiriye mpwemu yera, kandi acakorana n'igikorwa cyo kubyara bwa kabiri. Hanyuma ikijanye rero nico kuzura mpwemu yera ni urugendo. Ni kuzura mpwemu yera, umuntu yuzura mpwemu yera igihe ubuzima bwiwe abweguriye mpwemu yera, kuko umuntu ashobora kuba afise mpwemu yera mugabo akamugabira. Urazi ko birivuga ngo ntimukababaze mpwemu yabashiriweko ikimenyetso cyo gucungurwa kwanyu gushika ku munsi w'iherezo. Urumva mpwemu niwe kimenyetso cy'uko dufise agakiza. Umuntu adafise mpwemu mu buzima bwiwe nta gakiza bafise. Mpwemu niwe ngwate, niwe kimenyetso, niwe garanti yuko dufise agakiza mu mitima yacu. Rero umuntu ashobora kuba amufise mugabo ntamwumvire, akumvira kameremere, kuko iyo umuntu akijijwe kameremere nticigenda, iragumamwo. Mugabo mpwemu niwe anesha kameremere. Rero umuntu niwe ahitamwo kumvira mpwemu cyangwa kumvira kameremere. Uko rero twegura ubugingo bwacu Kristo, tukabwegurira mpwemu, tukarongorwa na mpwemu, tukarongorwa n'ijambo ry'Imana, niko atwuzura. Ariko uko umuntu arongorwa na kameremere niko acagaragaza ivyamwa bya kameremere. Rero kuzura mpwemu yera ni igikorwa gishishikara. Umuntu ashobora kuzuza mpwemu yera umwanya, uwundi mwanya ntabe yuzuye mpwemu yera. Ariko kuzura mpwemu si ikintu umuntu avuga ngo uzura mpwemu yera, hakurya abantu bavuga. Ariko dukoze kubona tugira ngo nguzura tugomba dusenge ngo mpwemu yera. Nguzura mpwemu yera, ngo ndaguhaye mpwemu yera. Urumva muri ico gihe bocumenga umuntu niwe ategeka Imana. Oro mpwemu ni Imana. Ni Imana y'ubushobozi. Mpwemu si ubushobozi, ni Imana y'ubushobozi. Ni umwe mu butatu. Ni Imana y'ubushobozi, niyo itwihishurira ikaba muri twebwe, ikabana natwe. Duhamagara ahubwo twe kumvira mpwemu, nta muntu wundi avuga ngo ndaguhaye mpwemu yera. Ariko pastor mugire ko muhanura n'abajya abantu, none bajya abantu ko tuba tubizeye nk'abakozi b'Imana, mugaza bavuga ngo ngomba wakira ngo ndakwakira oya bigenda cyukuri muri ico gihe abafashe mpwemu nk'ikintu, ntabafashe mpwemu nk'Imana. Ikintu nico umuntu avuga ati ndaguhaye mpwemu, hari n'abavuga ngo wakira mpwemu nkaho umengo ni pepu. Bagahuha mpwemu si pepu. Bijya bintu hari n'igihe bidutera ubwoba. Mpwemu ni Imana. Uzanga turatinya ahubwo abamuronse duhamagariwe kumwumvira, kumugamburukira mu masengesho, mu ijambo ry'Imana, kumwiyegurira. Tumwiyegurira rero niko agaragaza ubushobozi bwiwe mu buzima bwacu, akaduha kunesha icaha, akaduha kwama ivyamwa vya mpwemu yera, akaduha kubaho twuzuye amahoro, twuzuye urukundo, twuzuye ubugwaneza, twuzuye kwirinda. Aho niho tuba twuzuye mpwemu yera, akanadushoboza kumushingira intaha atabwoba mu batazi Imana, kugira bamenye Kristo. Ko mpwemu yaje gushingira intahe igikorwa ca Kristo, niwe ashoboza ishengero gushingira intahe igikorwa ca Kristo, bigatuma abataramenya Imana bahindukirira Imana, kubera ariko agaragaza igikorwa cyo mu buzima bwacu. Rero birarengeye, ntaho bihuriye niyo ngo wakira. Oya si hari ikindi kintu pasteur tugomba gutahura uno munsi n'abadukurikirana nzi yuko bagomba kubironkera ku muco. Turatwumva ngo igihe mpwemu yera aza dusomye muri Bibiliya ngo abantu intumwa zaravuze ngo indimi zitandukanye. Uno munsi bagaca batwigisha ngo umuntu wuzuye mpwemu yera acavuga indimi zitamenyekana. Ari ibintu barabavuga hamwe nyene, hari abo bizazanira, hari abo bitera ubwoba, hari ngo nababitahura. Nukuye kuri twokura muri kino kiganiro. Urakoze cyane.
ku bisanzwe bafatiye kuri ajya amajambo ari mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri niho hagaragara experience y'ukuntu mwemu yaje n'igikorwa yakoze asanze bari bamurindiriye muri kijya cumba cyo hejuru. Bibiliya iravuga yuko bari abantu bari baje muri uwo munsi mukuru wa Pentecote bavuye mu mihingo itandukanye mu bihugu bitandukanye, bavuga ngo abaparati, abarabu, abaki, bari abantu mu ndimi zitandukanye. Mbwa rero ngo imbeya z'umuriro ngo zirarabagirana, ngo bongera baca bavuga indimi, bashinga intare bavuga ishimwe ry'Imana mu ndimi. Baba Galilaya bigishwa ba Yesu babona bavuga mu ndimi z'abo bantu baje bava mu bihugu bigize gute bitandukanye. Ntibavuga indimi zitamenyekana, bavuga indimi ibitangaza by'Imana mu ndimi b'abantu bavuye hirya no hino zabo. Uvuga wumva umuntu avuze ururimi rwo mu kindi gihugu. Wala nivyo byabaye, nico mwemu yatanze uwo munsi. Mbwa kandi tugiye mu gitabo c'abikori cete Pawulo yandikisha ngero ry'Ikorinto cya mbere ku murongo wa 14 niho havugwa cyane cyane ibyo uri kuravuga indimi zitamenyekana. Rero indimi zitamenyekana ni imwe mu ngabire mpematanga. Iki ni ikintu abantu bakwiye gutahura. Ntibisigura yuko umuntu wese afise mwemu yera ateza kuvuga indimi zitamenyekana. Mugabo umuntu afise mwemu yera arashobora kuvuga ururimi rutamenyekana, ubundi ntabe yaragabiwe ubwo rurimi. Simpaka. Kuko hari abantu bigisha yuko ikigaragaza ko wabatijwe muri mwemu yera, ikigaragaza ko uzuye mwemu yera, ni ukuvuga indimi zitagize gute zitamenyekana, maze bigatuma abantu batavuga ururimi rutamenyekana batangura umenga babona abanyamubiri mwengo nta mwemu bafise. Ni imwe mu ngabire, kuko mwemu yera atanga ingabire uko agomvye, kandi kuwagomvye azitanga isabagire. Nuko umwe ashobora kuba ashobora gusigura ijambo ry'Imana, ubundi ntababishobora. Nuko umwe ashobora kuba ashoboye kuririmba, ubundi ntababishoboye, mugabo akaba ashoboye ikindi. Rero ni imwe mu ngabire, kandi ingabire nkema zitanga uko agombye, kuba agombye akazitanga isabagire umwe wese bivanye n'ica muhamagarira. Rero ni imwe mu ngabire nkemu yatanze mu ishengero. Mugabo rero kandi aranahimiriza biciye muri ayo majambo nyene ari mu Bikorinto ukuntu ururimi rutamenyekana rukwiye gukoreshwa. Iyo ngabire ikwiye gukoreshwa nk'uko n'izindi ngabire zindi nkemu yatanze zikoreshwa. Ni ingabire idatumbereye kubaka nyene ingabire gusa, ahubwo ingabire zose nkema zitanga kugira zubaka umubiri wa Kristo, zubaka ishengero. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo umuntu afise ururimi rutamenyekana akaba adashobora gusobanura ibyo yavuze, canke mu ishengero ntiyabe hari umuntu ashobora gusobanura ibyo yavuze. Ibyo byiza akwiye kurukoresha ariko asenga wenyine. Umugore ubona twe ubaca baduza ndabereke ko ndi muri mwe. Urumva abantu bose bagaca batangura kugira kacaka bakajagara. Rimwe na rimwe hari n'abaca batangura kuzigana batazifise. Imana itarubagabe bagasanga bariko bagwa mu byaha byo kwigana. Pastor, jewe hari umuntu yigeze kumbwira tigire jemwe mo yaranse kuza ati kuko je bijya bintu bavuga by'indimi zitamenyekana byaranse, kandi canumva abayeho yiyagiriza kumenga nta mwemagira. Nahumure nimba by'ukuri ikiganiro cyo mushikira ahumure nimba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mwemu w'Imana ari mu bugingo bwiwe, nashishikare kumvira mwemu akorera Imana atekanye. Burya ari izindi ngabire afise azikoreshe mu kubaka umubiri wa Kristo. Mbere Pawulo yavuga ati mwese bijanye n'ibyo kuvuga ururimi rutamenyekana, mwese ndabasumbya kuvuga ururimi rutamenyekana. Mwese ndabasumbya, yandikira Bikorinto ati muganje iwanyu apfuma mvuga amajambo 5 mushobora gutahura, ako novuga amajambo 1000 ntimwumva ico navuze. Ati rero mwipfuze cane cane kuvugishwa kuruta kuvuga indimi zitamenyekana. Kuvugishwa mu isezerano rya kera mu gihe ca Pawulo reka ashaka kuvuga kwigisha ijambo ry'Imana. Kukaba bwishwa niwe barafise ibango ryo kwigisha ijambo ry'Imana. Ati murondere cane ibyo usumba kuvuga ururimi rutamenyekana. Sovuga ko aruminimije mugabo
rugira ikimazi igihe abantu bashobora gusobanura Ibivugwa. ibyo yavuze kugira byubake ishengero nta n'uri kuravuga ibintu umuntu atumva na kimwe wumva byo kubaka gusa pastor tukiri ngaho onye hari abakozi b'Imana twumva ngo barigisha ngo kuvuga mu ndimi zitamenyekana birabaho cyane no kuzimya na jare hano nigeze kubibona kubera nyene usanga uwo muntu adatahura neza ijambo ry'Imana rivuga bizajanye n'ivyo ngabire akaca abwira abantu ati uno munsi tuva hano mwese mumenye kuvuga ururimi rutamenyekana aratama kuvuga ati ivyo nyene biriko biraza bivuge defo vure mugato usanga umuntu ariko avuga ibintu hari nabo babwira ngo turavuga ngo ngo birahavura biza bijya vraiment n'ubuzimire ni imwe mu ngabire matanga ayitanga uko agombye abarufise bararukoresha kandi utayifise ntiyicira urubanza akoresha izindi ngabire yahawe kubw'icubahiro shimana ego aho nyene aboja ahantu bariko baravyigisha canke yoba yarabaye aho hantu ngo muhanura iki amenye kuno kuri ego kuvuga yuko yoba abonye yuko aho hantu hari hagahaze nico gihe yoheza akaganiriza umurongozi ntiyoheza ngo aca atera akajagari yoheza akaganiriza umurongozi nawe agashobora gukurikirana kino kiganiro canke ukuri yamenye hano akakamusangiza ubugwaneza ego hari ikindi kibazo je nifuza kubabaza bene data kino kiganiro muriko muratahura ibintu vya mpwemu ni gute twomenya umuntu w'umunyamwemu cyangwa umunyamwemu kuko babandi nyene ushaka kumakwereka ati ni twe banyamwemu abandi ugasanga barikengereye cyangwa barisuzuguye nkaho umenga nta kimazi bafise mu muryango w'Imana cyangwa mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana ni gute twomenya umunyamwemu kumenya umunyamwemu cyangwa umunyamubiri twisunga ijambo ry'Imana rivuga ku gikorwa ca mpwemu ubw'igikorwa ca mpwemu agikorera cane cane mu buzima bw'abizera rero turabiye hamwe igikorwa mpwemu yaje gukora mu ishengero yaje gukora mu bera yaje gukora mu ishengero tukakibona neza turatubaza tukabona umuntu ico gikorwa ibikorwa bya mpwemu bigaragara muri we canke bitagaragara muri we niho rero bice biba byoroshe kumenya ati umuntu n'umunyamubiri kuko ntitubona igikorwa ca mpwemu mu buzima bwiwe ariko ntahura iyi gikorwa rero ca mpwemu tutakibona mu buzima bwiwe aba ari umunyamubiri mbwa iyi gikorwa ca mpwemu tukibona mu buzima bwiwe ni iki umunyamwemu rero mugabo hariho abantu batahura ko utariko igikorwa ca mpwemu kamengo ni ibintu umuntu ahindura kujya kurabona kujya abapfumu bahora bihindura ukamengo bintu zenye ukamengo umuntu yuzuye mpwemu ni umuntu ahinduye ijwi gusenga canke ahindutse mu maso canke iki ntawo menga uko niko kugaragaza igikorwa ca mpwemu ariko saho vraiment igikorwa ca mpwemu kigaragarira mu gutanga ubushizi bw'amanga wizera akagira ubushizi bw'amanga bwo gushingira intahe Kristo mu nyifato no mu majambo ubuzima bwacu by'ukuri nibwo bugaragaza ko umuntu ari umunyamwemu ubuzima bwejejwe ubuzima bugaragara yuko by'ukuri nta muntu urazi ko ata muntu yo kwihindura by'ukuri ukabona yuko mwemu yanesheje kameremere ko ubuzima bw'uwo muntu ukabona yuko yubaha Imana yahindukiriye Kristo twese turahura n'ibigeragezo inyifato yifata mu bigeragezo ukabona yuko hari igikorwa ca mwemu kimufasha muri ibyo mu gushinga intahe mu kuvuga ubutumwa bwiza mu gutera intege abandi reka uko tubayeho nivyo bigaragaza ko umuntu ari umunyamwemu canke ari umuki umunyamubiri ariko umunyamubiri nawe n'umuntu aganzwa na kameremere aho ibikorwa bya kameremere aribyo biganje cyane mu buzima bwiwe igono ishari inzigo manyanga korosi n'ibindi bitandukanye umuntu adafadika ubona adasinziriye no muri societe usanga umenga ni mahinda baramutinya umuntu nk'uyo aje mu nzi wawe arakanda agenda atwara ariko umuntu yuzuye mwemu umuntu aganzwa na mwemu bibiliya ivuga neza ngo mwumvire mwemu ngo niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kipfuza bagaca bavuga rero ibiranga mwemu n'amahoro umunezero urukundo ubugwaneza kwirinda ngo bimeze bityo nta byagizwe bibuze rero ubuzima burangwa ubuzima bwa mwemu yera bugaragarira ko ni umuntu abayeho n'ubuzima bwiwe by'ukuri
aho agaragara yuko Kristo yafashe inganji mu buzima bwiwe. Pastor, tujya kurangiza no kuri mutubwiye ibintu kenshi umenga ni ibintu bisanzwe mbwa bikunda kuzimiriramwe abantu benshi abandi bakanabikoreramwe amakosa. Hari ahantu dore tubona mu makoraniro cyangwa mu bikorane abantu batembagara ngo kubera mwe muyera yaje. Hamaje y'amakenga marangira rimwe na rimwe niyo mpamvu nanabatumiye kenshi dukunda kubona sexe féminin abadamu cyangwa abakobwa aribo kenshi bagwa. Biriya byo ni mwe muyera byukuri abayaje cyangwa harimo n'ibigumbagumba. Si byo byonyene hariho aho bagira uye ukabona abantu batemba cyangwa bakabasukamwo amazi ayo mapratike yego no kuyaraba neza dutomore akunda kuba nk'ubuzimire bwinshi none by'ukuri mwemu yavuye muje kugira atembagaza abantu ariko umuntu yo kwimba yuko ari ico camuzanye kugira atembagaza none atembagaye ubona bigira ikimazi kihe mu bwami bw'Imana mu bintu je muramvuga pastor je nama nibaza nkababwira abagenzi turabona abakozi b'Imana tuzi bicitegerereza twavuga ati nako pastor Claver tutarabona guye hasi nta mwemu yeragiye none ko acagowe mu Kristo uramurusha mwemu yera navyo nyene nkuko bivuze ntibagwa bose abakameramani bona abafotografi ntibagwa bose hari abandi bacavuga ngo n'ababosi ntibagwa rero ujya bushobozi kuko by'ukuri na Satani akoresha ubushobozi abantu akavangira abantu babyitirira Imana rero je by'ukuri bijya bintu sindavyemera nk'emuyera nibyo mwemuyera arakorera mu buzima bw'abantu arahima ico mwemuyera twamusuzumira ko aje afize igihugu cyo guhindura abantu ni wabyara ishengero ni wageza ni warikuza ni warishikana ko gutahura ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye no kurishira mu ngiro nico gihugu ca mwemuyera. Hari undi yaciye atubwira uraguye ngo ego mama mwemuyera yagufashe nga waguye umusuma uvyutse kandi nyine ukiri umusuma umva none mwemuyera yakoze ihonya urumva de mwemu none umva yaciye yagiye rero bijya sibyo rero ndanateye nakamo byukuri abantu barabimvira ngo waguye hasi nico kigaragaza yuko yuzuye mwemuyera canke mwemuyera yakoreye mu buzima bwiwe ahubwo muraraba neza hari n'igihe na Satani aba yakoze ugasanga niwe ariko aragukumbagaza rero byukuri ikijya si kimenyetso cyo kuzura mwemuyera ikimenyetso cyo kuzura mwemuyera nakivuze ibigaragaza ko mwemuyera ariko arakora igikorwa mu muntu no guhinduka ku muntu uburyo bugaragara agasigara baho ubuzima buhesha Imana icubahiro ubuzima bugaragaza ko Kristo ari muri we. Bakunzi bene data mwamaze kumva ibyo pastor atuganiriye nyimba ufise ikibazo ja muri commentaire utubwire ico ufise canke ufise cyumviro woterera murumva ko atubwiye ibintu by'amabanga bimwe bikunda kubazazanira bimwe bituzazanira rero tudatevye pastor tubashimire cyane murakoze gose ego sinzi ko hari ikindi kintu wumva ku mutima ubabwira kubijanye n'ibi bintu twariko turavuga kumbure tutanababagije nukuri byukuri byinshi twabiganiriye kimwe numva no shimangira mwemuyera numwe mu bapersona batatu bagize ubutatu bw'Imana imwe rudende si kintu rero harabo ngo n'ubushobozi oya ni Imana y'ubushobozi rero yaje mwisi kugira ngo ashingire inahe igikorwa ca Kristo agishikane mu buzima bwacu kive ku musaraba cinjire mu mitima yacu aba rero mu mitima y'abizera kandi ni wadushoboza gushitsa ubugombe bw'Imana tukiri hano mwisi rero mwemuyera ni ingabire Imana yaduhaye duhamagariwe kumwumvira duhamagariwe kumunezerererwa duhamagariwe kutamubabaza duhamagariwe kurongorwa nawe no kumwuzura kugira ngo tubeho ubuzima buhesha Imana icubahiro abatwumvirije rero nico nobatera ko intege hanyuma bahunge ubuzimire butari bumwe bukoreshwa bishimikije mwemuyera. Mbega hari igitabo muri Bible umuntu yogenda agasoma kugira abandanye atahura gose ku bijanye n'ivya mwemuyera? Kusa mwemuyera avugwa muri Bibiliya yose. Misezerano rya kera aravugwa aho bakoresha ijambo mwemu w'Imana mwemu w'uhoraho ariko cyane cyane misezerano rishasha niho avugwa cyane mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa kijya gitabo turabona mwemuyera akoresha intumwa mu buryo butandukanye mu buryo bwo gushingira intahe agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu no mu vyete
hose muri bibiliya turabona mpemu yera avugwamo cyane. Ego. Nuko turabashimiye cyane Pasteur, karibu no hanyuma mubandanye mutuganira bwira tubandanye dutahura. Namwe Imana ibahezagira badukurikiranye nkuko twabibabwiye turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane dutera tujya imbere. Dushimire Fabrice ari inyuma ya kamera. Imana ibahezagire mubandanye mutwitega. Ibless Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.